turakwizeye genda ukorera igihugu ukorera abarundi muri rusange hasta la victoria siempre Jarastafari CB Music. ukombozi ninja aye tuzogutora tukwizere tuguhe kuturongora ukorera uburundi ukorera abarundi utatujya umutima uze wongereza amashure n'amabarabara imifuko y'abarundi iragaragara uragwiza imigambi baronka ivyo bakora izibafashe baronka ivyo bafungura utazodutwite wimanukira uduza amahitaji bujumbura uce wigira mu barabara kugatuma udusige tujarajara ngenge wa mugambi w'imbona kazoza w'intega bizoza uzudusige eza Uburundi buhinduke Dubai buhinduke Mumbai buhinduke Shanghai Uburundi kwa macitu igihugu ca mbere gikenye nukuri biraturambiye genda ugwanye ibiturire tuzokwizera ugenda uduserukire abarundi turagutumye maze abenegihugu bato mutuvugire ubutunzi bwacu buto mubukingire muturonse n'ifumbire turakwizeye iyo babona yuko uri mu independence tumwati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane ariko ivyo byose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye ariko kenshi isengesho yatangura kandi isengesho rigahereza gutangura ni gute twese tugiye gusabira umuntu ineza ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma kubera umuntu aba yarahezagiwe Imana yaramuhezagiye kuva akivuka ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo umuntu ashonje akeneye ibiryo udafite ibyo biryo umuha wo musengera kubera ko abyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomereze ko hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza igihe nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka muri icyo gihe je nasaba cyane yuko mufashe kubyekeye uburyo birakeneye amabafre birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose birakeneye ibintu by'amabaje birakeneye imipira yo kwambara kubera ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza ko n'abanyamigambwe baratereza cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza je n'ibyo ntera isoni kubasaba mu gihe n'abakuru basaba je mbayende hari ibyo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontrama muzifise muraza ayo dukorera ya murazi mu cy'umuziki waduhaye no twawukoreye cyane umuziki ya muziki barampaye sinari kuba ndiko ndabazaba nkuko bikwiye ariko nukubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri kandi si kunyishura tu ahubwo maboko muri yishura kubera ko bimaze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari gihe ari kujyamba azoba ari mwebwe bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamuko muri tangira nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzoca mu bwango mushobore kumufasha gucisha ubwo icyo umuntu aronse nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga ariko kandi ndababwiye na biro naruguriye biro kugira ngo ari n'undi avuga ko no ibintu byose samahera ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byotuma udakoresha n'amahera menshi ugasanga uko ubona ko amahera akenewe cyane ariko ari umuntu yaguza n'icyumviro gisimplify ya mahera akaba make ya biro ikaba iri ngaho akake NSS Rohero aya mbere Avenue Susedinier numero 25
nzoza ngaho benshi bahita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri, ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese azoze. Hanyuma kandi byekeye uburyo ndafise konti ngira ndabahe. Hanyuma akaba ariho konti ya mbere ni kwanza Lumikash, niyo yoroshe. Konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu, hanyuma 60 hanyuma gatanu. Mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. EcoCash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari ikaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Nabambwiye yuko ukivuga na Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 83, hanyuma akaba ariyo akarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 6 2 8 6. Subiremo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma, niyo mazina yanjye nyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu, iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1, hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa ni 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyine. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konti ya $. Konti ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1, hanyuma karongo 1 5. Mu Gifaransa subiye mu Gifaransa konti ya $, 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariyo na konti y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konti y'amayero mva mahanga nyaburayi. Ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu Gifaransa ni na konti ya euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkabasaba yuko umuntu usaba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi bose, kandi anasaba na nyiri cyubahiro kubera nterere, kubera ko giye yaranyensifiye sasa kuba namukurikiye, hanyuma ngasanga birankomeranye kubera bifashemo, kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana, ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe. Ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanzwe bigenda imwo
nkakujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe nanje ibindimwe nakahise k'umuvyeyi wacu n'incyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibayezagire cyane. Tete moderateur aduha ikurikira, murakoze cyane.